Haleluya. Ariko hari Imana yari yatangurije urugendo Abisirayeli. Hari Imana yari yasezeranye kujana nabo. Hari Imana yari yababereye Imana kuva igitanguza urugendo gushika aho hantu. Ngo bageze ku kiyaga gitukura rero niho ngo bakeruka babona Farawo n'amafarasi n'imikogote n'ibitandukanye n'ibigwanisho bitandukanye babonye inyuma. Baravuga ati noneho turashize, turapfuye. Imbere hari ikiyaga, inyuma hari ingabo za Farawo. Nidusubira inyuma, ntitujane imbere. Batangura kubwira Mose ati none Uhoraho yatugize ibiki? Ko muri Egiputa hari imva. Ntitwari gupfa dupfira muri Egiputa, yatuzanye gupfira hano. Batangura kwidodoma. Ariko Mose bababwira ati Uhoraho yari yabwiye Mose babwire bakomeze bagende. Imana ishimwe cyane. Babwire bakomeze bagende. Mwene majambo babwire bakomeze banyizikire. Nije nabatangurije urugendo, nije nabahamagaye, nije nzi iyo nshaka kubashikana, nije nzi iyo nshaka kubajana. Babwire bakomeze banyizikire. Babwire bakomeze bagende. Imana yari yabwiye Mose atuzuramvuriye inkoni hejuru y'ikiyaga kizotandukanamo kubiri. Abisirayeli bahuke. Imana ishimwe cyane. Mose yarasanzwe kubera yarasanzwe yivuganira n'Imana, icyo Imana imubwiye agikora kuko yari amaze kubona ko ari Imana nyamana. Imana ishimwe cyane. Barakomeza baragenda bashitse kuri cya kiyaga. Abikora uko Imana yamubwiye, aramvura yangu ngo amazi amwe haruguru ayandi hepfo, hagati hacika ibarabara ngo hamera nk'aho umutsi, icika inzira y'Abisirayeli. Haleluya. Inzira itobowe mu mazi mu buryo budasanzwe, kuko bwari ubwoko bw'Imana bubwizwa kwambuka. Yari yamenye ko hamaze imyaka 38 nta kamaro ko kurinda guca hariya, birihuta bikorera ikirago cyawe ubwenge. Imana yabicuye atabagwa mu buryo special, mu buryo atari yiteze, mu nzira atari yiteze. Inzira yiteze ko ubutabazi bwiwe bucamwo ntiyabayo, ariko haza inzira nshasha itobowe n'umwami wiwe yamumenye akamenya n'ibyago amaze igihe. Imana yabicuye. Ndakwifurije ko Yesu amenye ibyago muri kino gitondo. Ndakwifurije ko Yesu agutegura ubutabazi special kandi ndakunda Yesu. Haleluya. Tugiye mu gitabo cyo Kuvayo. Igitabo cyo Kuvayo cumi na kane. Rero ku murongo wa 21. Uko bajabutse ikiyaga gitukura, nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho ahutisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagabanyamo kubiri, ahindura ikiyaga ahumutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca umusozi. Amazi ababera nk'umurombero iburyo
n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babonye inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi yiwe. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'abanyegiputa azica ivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata, ntiyaba agikwegeka neza. Maze abanyegiputa baravugana bati, enda duhunge tureke Abisirayeli, kuko Uhoraho abatabara ari watugwanya. Uhoraho abarira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, maze ateranire ku banyegiputa no ku mikogote yabo no ku bagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina, maze abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi, mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye ku kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Tubona inkuru yo kujabuka kw'Abisirayeli. Abisirayeli ihanga ry'Imana. Abisirayeli bari mu buja muri Egiputa bwa Farawo n'abanyegiputa, ariko Imana ikavuga iti, nabonye agahahazo murimo, nabonye amarira murimo, nabonye kwisa umutima murimo n'ibitandukanye, ariko ati manukanye no kubatabara. Imana ihabwe icyubahiro. Inkuru ni ndende, ariko harageraho Abisirayeli bagenda barabona Imana mu rugendo rwabo. Barabona Imana mu bugaragwa, barabona Imana, baragaburirwa, baramagwa inyota mu buryo butangaje, bagenda barabona Imana. Turabona rero yuko Farawo atigeze anezerererwa ukugenda kwabo, kuko yari yababwiye ati, nimugende mugane muje kure, nimushike kure. Ariko ngo bagiye asubiza ubwenge ku gihe, yumva ati, burya twiheze, aba bantu ntibari kugenda. Abomye inyuma n'amafarasi, nta kigwanisho gikomeye yasigaje inyuma, nta n'umusoda akomeye yasigaje inyuma. Abomye inyuma kugira ngo ashobore kubagarura. Haleluya. Ariko hariho Imana yari yatangurije urugendo Abisirayeli. Hariho Imana yari yasezeranye kujana nabo. Hariho Imana yari yababereye Imana kuva igitanguza urugendo gushika aho hantu. Ngo bageze ku kiyaga gitukura rero, niho ngo bakebuka babona Farawo n'amafarasi n'imikogote n'ibitandukanye n'ibigwanisho bitandukanye babonye inyuma. Baravuga ati, noneho turashize, turapfuye. Imbere hari ikiyaga, inyuma hari ingabo za Farawo, nidusubira inyuma ntituja n'imbere. Batangura kubwira Mose ati, none Uhoraho yatugize ibiki? Ko muri Egiputa hari imva, ntitwari gupfa dupfira muri Egiputa, yatuzanye gupfira hano. Batangura kwidodoma, ariko Mose bababwira ati, Uhoraho yari yabwiye Mose, babwire bakomeze bagende. Imana ishimwe cyane. Babwire bakomeze bagende. Mu yandi majambo, babwire bakomeze bagizikire. Nije nabatangurije urugendo, nije nabahamagaye,
nije nzi iyo nshaka kubashikana, niyo nzi nije nzi iyo nshaka kubajana. Babwire bakomeze bagizike, babwire bakomeze bagende. Imana yari yabwiye Mose ati uzuramvura inkoni hejuru y'ikiyaga kizotandukanamo kubiri, Abisirayeli bahuke. Imana ishimwe cyane. Mose yarasanzwe, kubera yarasanzwe yivuganira n'Imana, icyo Imana imubwiye yagikora, kuko yari amaze kubona ko ari Imana nyamana. Imana ishimwe cyane. Barakomeza baragenda, bashyitse kuri cya kiyaga, abikora uko Imana yamubwiye, arambura yangu ngo amazi amwe haruguru ayandi hepfo, hagati hacika ibarabara ngo hamera nk'aho umutsi, icika inzira y'Abisirayeli. Haleluya. Inzira itobowe mu mazi mu buryo budasanzwe, kuko bwari ubwoko bw'Imana bubwizwa kwambuka, bwari ubwoko bw'Imana buri ku isezerano, bwari ubwoko bw'Imana buri mu muhamagaro wayo. Niyo yari yabikuriye muri Egiputa, kandi yari yabahamagaye ikeneye kubashikana i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Ni ukuvuga Imana niyo yari yahamagariye Abisirayeli gutikirira ku kiyaga, oya, ariko Imana yari yahamagaye Abisirayeli kugira ngo bashikane mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Nagenda kubwira ngo natwe umuhamagaro turimo si uwo gupfira mu nzira, si uwo kurangiriza mu nzira, si uwo kwambarira ibara mu nzira, si uwo kumaramarira mu nzira. Umuhamagaro turimo w'Imana ni umuhamagaro w'ubuzima busagutse, ni umuhamagaro wo gusagukirwa, mu mpemu usagukirwe, mu mubiri usagukirwe, mu mibereho ya misi yose usagukirwe. Niyo muhamagaro turimo w'Imana. Iyo bitariko biragenda gutyo, tuguma twizigiye Imana. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli babona Imana mu buryo budasanzwe. Abanyegiputa bagomba guca muri ya nzira y'abana b'Imana, bajanywe n'iki n'ikibi, ariko kuko inzira yari yaciriwe abana b'Imana, abansi babo bayiboneramo, kuko inzira y'abana b'Imana ni y'abana b'Imana, kandi uzoyicamwo amahoro. Niwacibwa inzira n'Imana uzoyicamwo amahoro, uzoyirenganamwo amahoro. Haleluya. Abansi bawe bazohatikirira nibagukurikira. Abisirayeli nta nzira babona, ntayo babona, ariko inzira yari ifiswe n'uwabatangirije urugendo. Haleluya. Nagenda kubwira nawe ngo inzira yawe ifiswe n'uwagutangirije urugendo. Inzira yo gushika ifiswe n'uwagutangirije urugendo. Inzira yo gutabara ifiswe n'uwagutangirije urugendo, ifiswe n'uwaguhamagaye. Ukomeze wize. Imana ihabwe icyubahiro cyawe. Numva nezererwa Imana izi ngene bigenze, hahandi twaburaniwe, hahandi tutaca dushobora gukora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho ubwenge bw'umuntu bugarukira niho ubwenge bw'Imana butangurira. Aho wibaza ngo umunyabwenge wa mbere ku isi arageza, aho ubwenge bw'Imana ngo ntibuba buratangura. Ni ukuvuga ni nk'ikigereranyo cy'uko ubwenge bw'umwana w'umuntu bwogereranywa n'ubucucu bw'Imana, naho Imana atari ikicucu. Ni ukuvuga wowe aho ugeza yoyo niho itangurira gukora ibihambaye. Rero aho utazi Imana irahazi, aho utabona Imana irahazi. Ariko urabona uyu munsi Imana irayibona. Imana ihabwe icyubahiro. Ukomeze uyizigire cyane.
igitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 umurongo w'umunani. Eliya arungikwa Izarefati umupfakazi, maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako riti va hasi uje Zarefati mu ntara y'Abasidoni, abe ariho uba. Raba ngeze umugore w'umupfakazi waho uzokwama akugaburira. Nuko akora inzira aja Zarefati, agishika kw'irembo ry'igisagara, agize atya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati, ntabara urabe icyo wunzaniramwo utuzi two kunywa. Ariko aragenda kuyazana, aramuhamagara ati, urantabara unzanire n'utwo notamira. Aramwishyura ati, murahiga Uhoraho Imana yawe, ntacyo mfise cyo kurya atari agafu kurushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende muhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Eliya aramwishyura ati, ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, mugabo wanze ucumbireko gatoya kanzanire hano, uheze ubone kwicumbira we n'umwana wawe. Uko ariko Uhoraho agize, Imana y'Abisirayeli agize, ngo ako gaseke kazoshiramo ifu n'ako gakarabo kazoshiramo amavuta gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Aha naho tubona umupfakazi adafise ingene abigenza, afise umwana, ni mu gihe c'inzara, ni mu gihe imvura yataze, ni mu gihe igihugu cose kiri mu nzara, ntabona ejo hiwe naho umwana wiwe, mbese ari ahantu avuga ati, nta kindi sigaje atari ukumva, twihwerere twipfire hano, nta gisigaye, ntahari. Ariko Imana imurungikira umusavyi wayo Eliya, imurungika nk'umuhungisha, mugabo umukozi w'Imana, umuvugishwa n'Imana, uw'Imana icako bigakoreka. Imana n'igitangaza yuko imenya umuntu ari muri ubwo bukene, ari muri ayo magorwa, ariko igaca imurungikira umuntu ngo niwe azokugaburira. Deja wewe ntabona ejo, mugabo imurungikiye Eliya, kandi igihe Eliya ngo niwe azokugaburira, niwe azogutunga. Nuko yari izi ico igiye gukora uwo mupfakazi. Imana ishimwe cyane.
yari izi ikigiye gukoresha Eliya ko mupfakazi kugira ngo atabare. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Eliya rero ngo aragenda, agiye aramusanga, aramubwira ati unzanire amazi yo kunywa, mbese unzanire n'utwo kurya. Nawe ati ndakurahiye ntacyo mfise kabisa. Agafuka ari kurusha utuvuta tuturanguza tunatwonyene ngira ndadukoresha mu kanya je n'umwana wanje tudufungure hanyuma twipfire. Nuko bihagaze, niko mbayeho, ubuzima bwanje bumeze uko. Ndaguciye intege nimba uje kunsaba ibyo kurya ntavyironka. Haleluya. Umutima wehebuye, watakaje ivyizigiro, utabona ingene biri bugende kugira ngo babandanye babaho. Ariko Eliya aramubwira ati nivyo genda ugacunge, ariko banze ucumbire cyane. Umukozi w'Imana banze agaburire, hanyuma ibisigaye birikora. Simvuze ngo umukozi w'Imana banze agaburire, hari gupima yuko uwo mupfakazi yumvira ikimano. Imana ihabwe icyubahiro. Ni muri utwo dukenye yumvira ikimano bari, hanyuma abona ikimano kora. Umupfakazi aragenda abikora nk'uko Eliya yamubwiye, aracumbira Eliya aramuzanira. Ariko Imana yari yacishije muri Eliya yuko agafu nuko tuhasome neza kugira tuvuge neza. Kuko ariko Uhoraho Imana y'Abisirayeli yagize ngo ako gaseke kazoshiramo ifu, n'ako gakarabo kazoshiramo amavuta, gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Uko niko byahavuye bigenda. Ako gaseke ntikigeze kabura amavuta, ako gakarabo ntikigeze kabura amavuta. Haleluya. Ibintu biragwira mu buryo butangaje. Umupfakazi atabagwa gutyo. Ntabwo yari yiteze ko Eliya amuhungira, ariko Imana yo yari yaciye inzira y'ingene azotabarwa muri ivyo bibazo. Imana yo yari izi ingene izobigenda. Byamusabye gusa kumvira icyo Uhoraho avuze. Imana ihabwe icyubahiro. Muri kino gitondo nagenda kubwire ngo hari Imana izi guca inzira ubuzima, hari Imana ishobora kugutegurira inzira yo gutabarwa special itandukanye n'aho abandi batabaye. Akenshi tubiziga hahandi, naka yaraciye mu mugambwe birakunda, naka yarize kaminuza birakunda, naka yaradandaje birakunda, naka yaragiye ku mupfumu birakunda, naka yaragenze ku nuku birakunda. Twagomba yuko ubutabazi bwacu buca aho tubona. Ariko nagenda kubwira ngo ubutabazi bw'Imana bufise inzira z'Imana zihishijwe abana b'abantu.
abizigira Imana, abakomeza kuyizirika k'umutima, barindirana izo zirikizi, hanyuma bakabona Imana yabicyubahiro cyane. Kumenya ko Imana idukunda kandi idahinduka, icyo kimenye twizeye Imana idukunda kandi Imana twizeye idahinduka, uko yari ejo ikwiriye, yitwa umugiraneza. Muri iyi nzira yaririmba ngo yitwa umugiraneza, niyo Mana yanjye ntihinduka iciri. Abantu bakwambaye bizoca kwanga, abantu bagutoteza bizoca gutoteza, abantu bakuva ko bizoca kuvako. Twizeye Imana dukunda, twizeye Imana idahinduka, iguma igiraneza. Ibyo rero kugira ngo ushobore kuyizigira urakwiye kubifata nta nkamwe, naho biru, naho ndaha ahantu hasi, naho ndi muri aka gahahazo, naho ndi muri uku gutotezwa, naho ndi muri ubu bukene, naho ndi muri ubu kutabonetse, ndi muri ubu mwiza, naho ndi muri aka gasho, naho ndi muri ubu munyororo, naho ntabona ejo, naho ndiko ndacuranguzwa n'ibitero by'abadayimoni, Imana irahari kandi Imana ikunda ihinduka, ihora igiraneza. Imana yabicyubahiro cyane. Ikindi nacyo kunezererwa no guha agaciro intahe zacu n'iz'abantu. Unezerwe nuko bene so bari kubatabara, unezerwe nuko muri Kristo Yesu hakiri intahe zo kugira neza kuri. Haleluya! Ivyo bikunezere kuko bivuga ngo Yesu aracagira neza, Yesu aracakora, naho ntarashika, naho icyo ndiko ndasengera ntarakibona, naho ngomba kugera ntarahagera, Yesu aracakora. Hariho abariko baramushingira intara, ariko kandi najeho ku giti cyane hari ibyo niboneye, hari kugira neza kw'Imana nabonye. Yarigeze kuncira inzira mu buryo budasanzwe, nanje ibyo binezerere kandi bihagarare, bizokubera icishimikizo cyo kwizigira Imana. Ikindi nacyo kumvira ijambo ry'Imana, ubeho wumvira ijambo ry'Imana. Abisirayeli igihe babwirwa gukomeza mugende, babwira bakomeze bagende, iyo bagamwe ikizosi bakanga kugenda, Farawo n'ingabo ziwe bari guca babaciki, ariko bumviye Imana batarabona inzira, barakomeza bagenda, bakomeza kwizigira. Umupfakazi abwiye ati gende ncumbire banzuzanire mu bihe bitoroshe, mu bihe nawe nyine atabonesha, yumviye icyo umukozi w'Imana amubwiye, icyo Imana ivugiye mu mukozi w'Imana, ashirako aracumbira umukozi w'Imana amuzanire, hama abona kugira neza kw'Imana. Kumvira ijambo ry'Imana, ibyo tubwirizwa kubihagararamo kugira ngo tubone ugutabara kwayo. Rero mu kurangiza dusome aya majambo muri Korinto, igitabo Pawulo igice cya kabiri, Pawulo yandikiye ishingiro ry'i Korinto igice cya 4.
wa 16 gushika kwa 18. Aravuga ngo nico gituma umutwe w'amajambo uvuga ngo amarushwa n'ay'igihe gito. Nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo mu rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye, kuko amarushwa yacu awahutse y'akanya ka none yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Nababwira ngo muri uru rugendo turimo birakwiye kurwanira ibitaboneka, iby'ibihe bidashira, gusumba kurwanira iby'ubugingo bwa none. Birakwiye kurwana kubw'ibitaboneka, iby'ibihe bidashira, gusumba iby'ibihe bya none. Bisigura ngo imibabaro tugira muri ubu bugingo, ibyo tubura, ibyo dukena, ibyago duhura, ntibikatunyaga ubugingo, ntibikatunyaga intumbero, ahubwo dushikane, turamirize, dukomeze kwizigira iyo Mana no muri ibyo bihe nyene bitoroshe, nuko gutabaga kutaraza, niyo nzira itaraza, kuko ushobora kurangiza niyo nzira itaraboneka witeze. Ndaguca intege, birashoboka cyane, ariko twebwe ukubaho kwacu ntigushingirwa akarimbi n'ibihe. Twe twahamagariwe kubaho ibihe bidashira. Bivuga ngo umunezero utaboneye muri ino si, mu gihe uzokomera uziritse umutima wawe ku Mana yawe n'ivyizigiro byawe biri kuri yo. Pawulo avuga ngo natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka, kuko ibi biboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka kuko amarushwa yacu abahutse y'akanya ka none yiyongereje cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Haleluya. Abahagarara neza muri ibyo bigeragezo, abahagarara neza muri uko kubura, muri uko guhama, muri ubwo bukene, muri ibyo byose bishobora gucamo ugakenera Imana n'umutabazi, ababihagarara mu muneza bavuga ibyo nyene iyo babihagazemo neza ngo bikomeza kukwegereza ubwiza bw'ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga niyo utabironse, umutima wawe umuhagaze, umutima wawe umuremye, umutima wawe uziritse ku Mana, umutima wawe umara icyizigiro, umutima wawe iby'agaciro au profit n'iby'akanya gato, ibishira, ibifeza n'amazahabu. Haleluya. Numva rero tworangiriza hano. Imana ihabwa icyubahiro kuko ari Imana itananirwa. Twizeye Imana ishoboye byose, twizeye Imana iriho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo begera Imana bakwiye kumenya ko iriho, igaha intera abahirondera. Bakwiye kwizera ko iriho. Urizeye ko Imana iriho? Haleluya. Yabwiye Abisirayeli ngo, ibwira Mose yarabibaje ati none nibambaza ngo niyinde, nzovuga ngo iki? Mu mazina yamubwiye ati ndiho. Haleluya. Abisirayeli babwiriwe Imana yuko ari ndiho muri Egiputa, bashika mu bugaragwa basanga ni Imana iri ndiho ibagaburiraho. Bashika ku kiyaga basanga ni Imana iri ndiho ibacira inzira.
iyo batayisangaho bari kuvuga ati ya mana yaguhenze ntiyitwa ndiho, ariko bayisanzeho. Nagenda kubwire muri kino gitondo, kubizera kwiriho izokomeza ibereke kwiriho. Haleluya! Kubizera kwiriho izokomeza ibereke kwiriho, kuko itabikweretse. Haleluya! wohava ukekeranya kwirindiho, ariko niwizera ko ari Imana irindiho, no mu bitandukanye izoyisangaho, izoyisanga iri peza, hanyuma ikora igikorwa cyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero numva tworangiza mvuga nti inzira utabona Uhoraho arayibona, aho utari kurabona Uhoraho arayibona, aho byoca uri kurahabona ubwawe Uhoraho arahazi. Muri kino gitondo ukomeze wizigira Imana yawe, muri kino gitondo ukomeze witege ubutabazi bwayo mu buryo budasanzwe. Mu buryo budasanzwe. Mu buryo budasanzwe. Ndiko ndahabangira kugira ngo ukomeze nawe uhimvire kwizigira Imana mu situation yawe, kuko urugendo turimo nubwo bizera. Utizera urugendo ushaka ukaruvamo, nubwo bizera. Mbega urindiriye no gutabara, uri mu kibanza ubutabazi bubonerwamo. Uyagware kudengera ko yagumye mu kibanza ubutabazi bubonerwamo. Urindiriye muri Kristo, ko ari wowe wenyine utabarirwamo, ko ari ryo zina twahawe kugira ngo dukirizwe. Urindiriye muri Kristo, uri kurajarajara. Urindiriye mu kibanza cyiza cyo gutabarirwamo. Haleluya! Ikindi nacyo, komeza wumvira Imana, komeza wumvira Imana. Icyo Imana ikubwiye gukora, komeza ugendane n'Imana, komeza wizigire Imana. Imana ushobora byose. Ntinezererewe amarusho yawe, ntinezererewe guhamwa kwawe, ntinezerewe kuri kuracuranguzwa, ntinezerewe kwejo hawe utari kurahabona no mu buryo no mu bigaragara. Ibyo ntakinezerewe, kuko ubuzima yaduhamagariye nk'uko nabivuze kare ni ubuzima busagutse. Irakeneye gusagukira, irakeneye ko umuntu ari komple, aname komple, irabyifuza. Dukomeze kwizigira Imana, nayo izokomeza kutugirira neza, hanyuma tureke Imana yitwa Imana. Uhoraho abahezagire. Barangije twese abagira gusenga Imana. Imana ni nziza kandi ifite impamvu. Ijambo ryayo riza, inzira yo gutabarwa kwawe Uhoraho arayizi, wizigire gusa. Tukureba uyu munsi urafise aho ukeneye gutabarwa n'Imana, urafise aho utari kurabona ingene ibintu bigende mu kazi, mu muryango, mu buryo bw'impemu, mu gikorwa c'Imana, mu bikorwa bya misi yose, mu rudandazo rwawe. Ejo hawe urabona ngene
ntubona ingene biri bugende, ariko Imana yongera neza. Muri kino gitondo rero nagomba ukeneye ko Imana imucira inzira idasanzwe bivanye n'aho ariko arereka Imana, bivanye n'aho ariko arifuza ko Imana imutabara, aca byaguka gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Data mu izina rya Yesu kandi turasenze kubw'ishengero Mwami, ubw'umuntu ari hano atariko arabona ingene biri bugende, atariko arabona aho ibyo biri buce, izina rya Yesu Kristo ndasengeye umutima wiwe Mwami, usubirane ivyizigiro, usubire guhanga amaso, usubire wizigira Imana igira neza, usubire wizigira Imana ukunda, usubire Mwami Imana izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Mwami Imana umenye kuri Imana igira neza ku murango no mw'ijoro, kuri Imana Mwami Imana nezerewe kubaho kwiwe neza n'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mwami Imana kugira ngo Mwami Imana ibyaje nk'ibigeragezo, ibyaje Mwami Imana nk'ibije kumwica n'izina rya Yesu Kristo, ibyaje Mwami Imana nk'ibije gusibanganya akazoza kiwe n'izina rya Yesu Kristo. Numva ndabicira urubanza muri kino gitondo, kandi ndasenze Mwami Imana gucira inzira buri wese Mwami Imana. Ndasengeye intahe nshasha Mwami Imana muri kino gitondo n'izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana zizokurikira rino jambo ryawe, kuri Imana Mwami Imana ziguca inzira, kuri Imana Mwami Imana ufise inzira zidasanzwe zo gutabara abantu bawe, wane nawe bagirire neza, ariko ikibiruta byose Mwami Imana muri ibyo bariko baracamo byose ubakomereze umutima, ubakomereze Mwami Imana n'izina rya Yesu Kristo mu nzira zawe, bahore bahanze amaso wewe, bahore bizigiye wewe, bahore bakumvira Mwami Imana n'izina rya Yesu Kristo. Turasenze Mwami Imana kugira ngo kugira neza kwawe Mwami uze kugaragarire bose n'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze no muri kino gitondo no kubw'abagwaye Mwami, wavuze Mwami Imana wikorere ikigango cawe ugende n'izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Ndasenze kugira ngo ugwaye muri kino gitondo n'izina rya Yesu Kristo yumve iryo jambo Mwami Imana rimwongorera. Oh haleluya. Mu cyago cawe kiraheze, ikorere ikirango cawe ugende n'izina rya Yesu Kristo, kuko birakunda Mwami Imana. Turakira ubutabazi bwawe, turakira kugira neza kwawe, turakira inzira zidasanzwe iciye muri kino gitondo n'izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icyubahiro Mwami, urakoze kuri Imana uzakomeza kutugirira neza Mwami mwiza, kandi ubutabazi bwawe butaduserukako. Uduhe Mwami Imana kuguma muri wowe, uduhe Mwami Imana kurindirira muri wowe, kuko ari cyo gitanza cyiza twahawe cyo gutabarirwamo n'izina rya Yesu Kristo. Uturinde kwangaza umutima, uturinde Mwami Imana kujarajara n'izina rya Yesu Kristo, ati tudukomereze muri wowe. Urakoze kuri Imana ihoraho, urakoze kuri Imana izohora igira neza. Ubuntu bwawe n'imbabazi bukomeze bubane n'abantu bawe. Turasenze Mwami Imana, tugiye kuva hano kugira ngo Mwami Imana ukomeze ubane Mwami Imana buri wese n'izina rya Yesu Kristo mu byo agiyemo bitandukanye, kandi mukomereze umutima. Kandi Mwami Imana turasenze no kubw'ikorane kigiye gukurikira, tubone kugira neza kwawe, tubone Imana ibana natwe mu buryo bwose. Icyubahiro kuri cyawe ubu n'imyaka yose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze. Amen. Ese abaheze cyane turarangije.